Mu izina rya Yesu mwebwe dusangiye amarushanwa n'ubwami ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ntidusangira ubwami gusa, dusangira n'amarushwa. Nico gituma muri bene data. Rero jewe ejo sinabaye hafi, nari nifuje cyane gutangwana namwe kandi mwaronse ibintu byinshi biryoshe. Gusa ihumure mfise nuko ubuhinga bwa none ndashobora kuronka nkamenya ingene vyagenze. Ariko kandi ivyo musivyo ntibincika. Rero intasho mfise ni zimwe, si nyinshi ariko ni nini, n'iz'umufasoni wanje, muzakire mu izina rya Yesu. Dusomere hamwe rero mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso twasomaho umurongo umwe, mwumva ko inyuma hari atari bake, turanyarutsa ariko kandi mu mwanya mutoya turashaka kuvugana vyinshi. Igice ni ca 5 umurongo umwe wa mbere, haroshe gushika, handitse ngo nuko mwigane Imana nk'abana ikunda. Mbega mwese mwahasomye? Nuko mwigana Imana nk'abana ikunda. Muri twese turi ngaha tworondera neza, tukaraba ivyo dukora ari twe twabitanguje, no kuvuga ari bishasha, ata handi twabibonye ntimusanga ari vyinshi. Ukavuga uti iki ni jewe. Ibintu muri rusange vyinshi twigana ivy'abandi, abatora ibintu bishasha baba bake, abandi bakavyigana. Kandi ababiga ivy'ingene umuntu abaho n'ingene yumvira, bavuga cyane cyane ko abana tuvyara yuko batwigana kurusha uko batwumviriza. Undi yaravuze ngo ugomba akabana bazosoma Bibiliya uzohora uyisoma babona, bamenye yuko Bibiliya yo gusomwa. Ikintu ugomba kubigisha cyane cyane ugikore bakirabe. Nico gituma mbona hariho urugero bagera ko kanaka gunyaka kanaka, ugasanga guma yigana ikintu cyose akubonanye. Ningene wicara, ingene wifashe. Mvuze muri abana, ari umyaka bagera ko uko wifata ugize gutya, ukazana nako mufuka kigize gutya. Wifashe gutya kana akakwigana mu tuntu twose. None aha dusomye ngo twigana Imana nk'abana ikunda. Kandi jambo ryo kwigana bende babwire rirakaze. Iri jambo rirakaze gose kuko reka ndabereke hari imvugo muri rusangi twanda gukoresha ngo kugera ikirenge mu ca Yesu. Murazi ko tubikunda kwivuga cyane, kugera ikirenge mu ca Yesu. Ariko hariho ububasha byo bintu bifise tutashobora kwiyumvira neza. Ikirenge aho Yesu yagishinze no kuvuga ko tumwigana neza 100%. Ahantu uhonyoye handi atari aho Yesu yagishinze ntizigiwe, ntawuzi ingene bava bigenda. Ahantu hizigiwe ko nibaja mu ijuru uzoshika no guhonyora aho Yesu yahonyoye. Abantu babitahuye neza nagacishemwo n'abasirikare. Igisirikare namba bashizeho umuntu wo kubarongora mu nzira batazi. Akantu mukumvirize karakomeye. Ndabasavye mukumvirize karakomeye. Namba bashizeho umuntu kubarongora mu nzira batazi, akaja imbere kugira barabira inzira. Byasaba yuko umurongo w'abari nyuma yiwe bose hajya ahonyoye ariho baja guhonyora, kuko ahandi ntihizigiwe ntibazi bihari. Hashobora kuba hari mine, hashobora kuba hari ikindi kintu cyo guhitana abasirikare. Ujya muntu w'imbere no w'inyuma bashaka babe benshi gute, byasaba ko aja guhonyora hahandi gusa muri ca kirenge wa undi wa mbere yahonyoyemwo. Mwinzira ija mu ijuru mbere aho binagoreye. Ndiko ndavuga ikintu cyo kwigana Imana nk'abana ikunda. Aho binagoreye abantu bafise ababarabirako muri inzira ija mu ijuru bakaba nk'abiganye. Ahonyoye ahandi hantu ataraho Yesu yahonyoye, nuko ari imbazi za Yesu hajya byasaba ko acapfa. Kubera
abo bandi bari inyuma ni benshi bahava bahonyuraho kandi batazi ibihari. Rero kwigana Imana nk'abana ikunda, uhejeje kuyigana akaroro kamwe ndagaherezeko. Ndahejeje akaroro kamwe ndagahereze. Umuntu muri Bibiliya tubona yashoboye kwigana neza Imana akaca bivugira hejuru. Turafise akarorero Pawulo n'abandi, ariko uwo nasomye hafi ni Pawulo. Yabwiye Abakorinto mu gice 14, gice 11, Abakorinto ba mbere 11:2, arababwira ngo, arahagara neza aremanga, arabwira ngo jewe munyigane kuko nanjye nigana Kristo. Iryo jambo kugira ngo urivuge mu bantu uhagarare uvuga ati umviriza, murambona, mundabe neza, munyitegereze uko nisokoza, uko ntambuka, uko mvuga. Mwega niwashaka kuja mu ijuru munyigane kuko jewe ndabizi neza nigana Kristo. Uwo ni Pawulo. Rero mu guheza reka twibukanye ibikorwa. Nava mvuga muti we nturuwaha ibikorwa byo ngana ntavyuzi. Reka twibukanye ibikorwa atari vyaha ariko vyatwese. Kandi mu kuvyibukanya uza kumva ibi bikorwa atakibishoboye canke atigeze bishobora, uyu munsi ntumucike. Uyu munsi aza gukora ikintu ku musaraba mu maraso ya Yesu. Ibikorwa ngomba twibukanya n'ibikurikira. Turavugana kwigana Imana nk'abana ikunda. Aha turi mu gitandukanye. Umuntu ari ngaha yoba akorera ku bitaro kwa muganga, agende abwire abo bakorana ati umuntu ashaka kuja mu ijuru nanyigane, andabireko kuko je nigana Kristo. Cyo ni igikorwa. Agende babwire ntibahone, sivyo? Hajya hano ukorera ku bitaro ntihagire ingorane, ubabwire uti yemwe nimushaka kuja mu ijuru mundabe munyigane kuko nanjye nigana Kristo. Umuntu ari ngaha yo baramu avoka azogenda abwira abavoka ati umviriza nimushaka kuja mu ijuru, umwavoka akeneye kuja mu ijuru nandabe anyigane hanyuma azoshika mu ijuru kuko nanjye nigana Kristo. Umucamanza uko umuntu afise bamwe wenda nabamenya ishuri ari nk'umurongozi mu directeur canke handi, nibaja mu nama ati mwaba directeur ntawe ukeneye kuja mu ijuru, ukeneye gutunganya ibya direction akazoshika mu ijuru azoza arandaba andabe uko ntunganya ibya direction azoshika mu ijuru. Mubabwire mbega ivyo bikorwa ni bito. Urongoye korali ati mwerongoye korali yahiye, ukeneye ingene tunganya ibintu neza uzoza urandaba ingene ntunganya korali, nta bindi. Umwarimu wishengera ahantu akaja mu nama hamwe n'abandi barimu bagahura ati wewe ubigenza gute, ati ntambara ati umviriza rero ntugire ikibazo, ukeneye ingene umwarimu arongora uzoze urandaba urabe ingene ngira, hanyuma uzohejeje bizogenda neza ko je nigana Kristo. Umurongozi w'ishengero mu nama ndi barongoza ati mwe masingwana ati umviriza ntimugire ikibazo, jewe umurongozi w'ishengero hana uzondabe ingenda bitunganya je nigana Kristo. Umwungere w'ahantu ndazi ko bagira inama nabo nyene ukeneye gufasha baragati umviriza abungire mafisi umviriza rero mu ndabe jewe ngiye ntunganya misiyoni kuko muri mwandabirako nta kibuza muzoshika mu ijuru nishaka bikane mu ijuru kuko jewe nigana Kristo. Yesu nashimwe. Na nivyo bikorwa ni bike. Hari ubuzi gikorwa twiyumvirira kanota cyangwa dusegonda hanyuma umuntu aze kumenya ngo mbega ivyo bikorwa nzobishobora, mbega ivyo bikorwa nzovyemanga, mbega ivyo bikorwa jewe ndabifise ububasha nzorisohora.
ko hariya imirongo yanyu mihereza Bibiliya ivuga ngo nk'emu na wa mugeni barahamagara sivyo kandi numva nyine ngo nahamagara ati nazi tego murakaza nka Yesu kuvuga hariho abumva bagafasha guhamagara ega biragoye mugabo twege twikizanya n'abatwumva niko gakiza dufise umutahe munini kandi umwiciranye n'umutahe w'Imana umwubahirize twahuriye ino niko namvuga twahuriye ino ntuzi ngene uyo muntu yaje ntawazananye n'ubundi umuntu wese yahizanye twahuriye ino cyo gitiba uwo muntu umubaha kuko afise icyubahiro cyinshi noneho udashoboye kubaha ubundi nawe nta cyubahiro agira kuko umuntu atanga icyo afise umuntu atanga icyo afise bidakunda ko waha abantu uzomenya ko atacyubahiro nawe ugira rero icyo gikorwa umuntu aza kumva atagishobora canke hari ahantu cyahungabanye ku mwanya kanaka ntaze kuva hano atabonanye na Kristo avuga ati abantu bigoraniye ivyo kukwigana no gushiga intahe ngo mbwire abantu banyigana ko bazashika mu ijuru mbonye bidakunda mbonye atari ivyo birafise ingorane birafise abantu bibangamiwe umukontabura ati jewe ndabona ko ntubwira abakontabure bose bakuru ko nkora kuko bakoze ko nkora mbega bashashika mu ijuru Yesu nabahezagire mwami Yesu turagushimiye habwa icubahiro uri Imana yacu warahamagaye turitaba kandi ko twitavye twarashitse ntituzohava aho uri twarashinze intahe ntituzoreka gukurikira ariko kandi naho abagwaniza ari benshi uzorinkweza kubanesha tubandanye amahoro dushike mu ijuru ariko turifuza kwigana Imana nk'abana ikunda kandi nawe tuyishinge abantu baturabire ko twikizanye n'abatwumva mu izina rya Yesu umwami wacu amen.